Ndabaramukije bene data nshuti zacu bakunzi bacu mudukurikira. Ndabazaniye ijambo uja gusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 2 umurongo w'9. Gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 2 umurongo w'9. Aravuze ngo bamaze kujabuka, Eliya abarira Elisa ati, nsaba icyo ugomba ko ndagukorera taratandukanywa nawe. Elisa aramwishura ati, ndabara umbe imigabane 2 y'indemu yawe ngo imbeko. Aramwishura ati, unsabye ikigoye, mugabo niwambona bitandukanywa nawe biza kukubera bityo, naho nutambona ntibiza kuba bityo. Hanyuma baragenda bayaga, bagize batya, mikogote y'umuriro n'amafarasi y'umuriro birabatandukanya. Eliya aduganwa mu ijuru n'agashururu. Elisa bibonye araboroga ati, ewe gadawe wabereye Abisiraheli mikogote n'abagendera ku mafarasi. Nuko ndiyongera kumubona namba, maze yitandamurira ko impuzu ziwe azitaburamo ibipande 2. Araheza atora umutamano wa Eliya wamukorokanye, arahindukira ashitse ku ngombe ya Yorodani, ahagararaho. Yakira wa mutamana wakorokanye Eliya, awukubitisha amazi, aravuga ati, Uhoraho Mana ya Eliya ari hehe? Amaze gukubita amazi aca yigabanyamo 2, amaja ukwayo ayandi ukwayo. Nuko Elisa arajabuka. Amen. Bene data bakunzi bacu, ndakuzaniye ijambo rikubwira ngo mbega niki witeze ku Mana, niki urondera ku Mana, niki ukurikiye iki? Niki ukurikiye, niki wawurondera? Elisa na makuru ya Elisa na Eliya ni maremare, ariko icyo nshaka kukubarira nuko Elisa yarazi icyo akurikiye, yarazi icyo yiteze, yarazi icyo arondera, yarazi icyo akurikiye kuri Eliya. Ntabwo yabona yuko Eliya yari ikindi yabona muri Eliya. Aravuga ati, ni ukuri ndakeneye kuronga kuri uyu mugabane uri muri Eliya. Eliya ngo aramubwira ngo sigara hano uko Uhoraho wantumye i Beteli. Aramubwira ngo ndakurahiye Uhoraho, nawe ndakurahiye ubwawe, sindandukanywa nawe. Barajana ngo bageze hafi igisagara cy'i Beteli, ngo abiga ibyo kuvugishwa baramwegera. Bene data, ufite icyo ukurikiye uraramiriza, hari amajwi yandi ashobora kukubuza. Elisa yarahuye n'ayo majwi ngo uno munsi nubwo wakurikira shobuja, wamenya amakuru aratandukanywa nawe. Arababwira ngo nabimenye, ariko nimucereze. Mana ihabwe icyubahiro. Nawe mwene data, icyo wawukurikira reka kumva yandi majwi. Urazi icyo ukeneye ku Mana, urazi icyo ukurikira. Kuva wamenya Yesu urazi icyo ukurikira. Elisa yari yiteze kuronga imigabane 2 y'umwuka uri muri Eliya. Yarabaye ibyo Imana imukoresha, akumva akeneye kugera ku rugezo rwo kuronga imigabane 2. Dure onction. Mana ihabwe icyubahiro. Ndakwifurije nawe mwene data kundacika intege. Elisa ntiyacitse intege. Waramubwira bageze i Beteli, Uhoraho andumye i Yeriko. Aramubwira ati, ndakurahiye Uhoraho, nawe ubwawe ndakurahiye, sindandukanywa nawe. Barajana ngo bari hafi y'igisagara cy'i Yeriko, abiga ibyo kuvugishwa barasubira kandi ngo babitangira imbere. Baramubwira ngo uno munsi nubwo wakurikira shobuja, dufise amakuru twabwiwe yuko ari gutandukane nawe. Arababwira ati, nabimenye icyo yari kwakurikira. Aba bahungu b'abahanuzi ntacyo bari babonye, nubwo bari bazi amakuru yo gutandukanywa nawe, ariko ntibari bamenye icyo Elisa akurikira. Imana ihabwe icyubahiro. Ramiriza mwene data, hari ibyabi guca intege, ariko reka guhagarika. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Arabandanya ngo bageze i Yeriko, aramubwira ngo Uhoraho wantumye kuri Yorodani. Aramurahirira kandi. Imana ihabwe icyubahiro. Baragenda ngo bashize kuri Yorodani, Eliya akubita amazi ngo barajabuka. Bamaze kujabuka, Imana ihabwe icyubahiro. Ngo aramubwira ngo ntabara, saba icyo ugomba taratandukanywa nawe.
kubera kuramiriza kwiwe bituma Eliya amumenera ibanga, aramubwira ati nubwo twatujana ariko turatandukana, nubwo twagendanye igihe kirekire turatandukana, ariko nsaba Imana ihabwa icubahiro kubera kumaramaza kwawe Mana, kwawe mwene data. Imana iraraba mbega nikakurikiye, nikarondera, niki yiteze, niki yakurikira. Mbega mu gukurikira iki? Urakeneye nawe imigabane ibiri y'ubwemu? Urakeneye iki? Niki wifuza ku Mana? Ramiriza, ibica intege birahari, amajwi yandi arahari, ibitunaniza birahari, ariko reka guhagarika, komeza urugendo. Imana ihabwa icubahiro. Umwanditsi wa Zaburi ya 40 aravuga ngo naroreye Uhoraho nihanganye. Bandegera ugutwi, kwihangana kwawe, kuramiriza kwawe birakenewe muri runo rugendo, kuko amajwi yandi aduca intege aruzuye, ibitunaniza birahari, amajwi yandi aruzuye, ariko kurikira ijwi ry'Imana, kurikira ijwi yaguhamagaye, niko ugomba kugeraho. Imana ihabwa icubahiro. Eliya amaze kumubwira ko ngo yishura Elisa, umusabye ikigoye, ariko numbona gitandukanywa nawe. Imana ihabwa icubahiro. Mu yandi majambo, nudasamara biraje kukubera gutyo, nudasamara urabironka, usabye ikigoye ntacyo mfise, ariko numbona birakunda mu izina rya Yesu. Nanjye ndakubwira mwene data, birasaba yuko udasamara, birasaba yuko ubandanya uramiriza, ntucike intege, ntuhagarike, ntiwumva yandi majwi aruzuye atunaniza. Ngo mbega aho wasengeye ko ntagihinduka, mbega aho wasomeye ijambo ko ntagihinduka, mbega aho wataramiye ko ntagihinduka. Ramiriza. Mbega niki wakurikira? Mbega niki wakurikiye abantu? Ukurikira amajwi y'abantu? Kurikira ijwi ry'Imana. Kurikira ijwi ry'Imana rizogushitsa kure, rizokugeza kure, rizoguronsa imigabane ibiri. Imana ihabwa icubahiro. Ngo muri uwo mwanya Elisaba amaso, aramubwira ati nta mwanya wo gutakaza mfite. Imana ihabwa icubahiro. Yarazi icyo akeneye mwene data. Biga ukeneye iki? Ngo muri uwo mwanya amagare arabatandukanya, umuriro abatandukanya. Eliya ngo aduzwa mu ijuru, Elisa ariko ari maso. Warangiza afata umutamano wa Eliya, umukorokanye, akora gahunda, ataburamo ibipande bibiri. Urya wiwe arawuta, ageze kuri Yorodani, wabwira ngo Mana, ewe gadawe. Urumva ngo ahamagara Imana ya Eliya, uri hehe? Ngo muri ako kanya amazi yicantamuramo kubiri, acikamo kubiri. Elisa arajabuka, ajabutse hakurya, agenda afite imbaraga. Ngo yageze mu gisagara cy'Yeriko, ngo baramubwira ngo reba kino gisagara kirahandi heza, ariko dufite ikibazo cy'amazi. Eliya akora gahunda aho, iriwe njamo ngo amazi, kugeza n'ubu amazi yaciye, ahagarika gutanga uburambo no kwica abantu. Urumva kuko umukozi w'Imana Elisa yari yaronse imigabane ibiri y'umwuka uri muri Eliya. Sinzi icyo wakurikira ku Mana, sinzi icyo wawurondera, sinzi icyo ukurikiye, sinzi icyo Imana iguhamagarira imbere yawe. Reka gucika intege, nuramiriza, nudacika intege, nutumva yandi majwi urabigeraho. Imana ibaha umugisha. Ntucike intege, ntumva yandi majwi, kurikira ijwi ry'Imana yaguhamagaye. Imana ni umwizigirwa, kandi zo gushita ku migabane ibiri y'umwuka. Imana ibagirire neza. Data mu izina rya Yesu, ndasengeye abana bawe babagukurikira, mwami Imana, baramirije, babahura n'ibibaca intege, ariko ntibabihe umwanya, bakaramiriza mu rugendo, bashoboze kugira ngo Mana bashikire imigabane ibiri y'umwuka. Mu izina rya Yesu, abahamagawe, ababahura n'ibihuhusi, hagararana nabo mwami. Elisa yahuye na byinshi, ariko yashikira imigabane ibiri y'umwuka. Urakoze Jehova yuko wumvise, urakoze kubibashoboza kubigeraho. Mu izina rya Yesu, amen.